Amahoro amahoro bakunzi mwese ba Emmanuel Tuyisenge, YouTube ni Emmanuel Tuyisenge, Facebook ni Ematu Burundi. Mwese ndabahaye kaze uno munsi tugira tuganire hamwe ibijanye n'iki? Tugira tuganire hamwe ibijanye n'icarico ubuzima. Ni giki ubuzima? Ni ryari butangura? Ni gute umuntu yobaho mu buzima bumeze neza, bumunezera ndetse bukanezera n'ikibano, bukamunezera bukanezera n'uwabutanze. Abahinga mu bya siyanse baravuga yuko ubuzima butangura kuva urya munsi habaho guhura hagati y'umugore n'umugabo. Ivyo navyo bikaba mu gihe hafashwe ingingo hagati y'umugore n'umugabo yuko bategerezwa guhura. Ariko ntitwovuga yuko igihe cose vyaba bimeze neza, kuko hari abana batabwa bivanye nuko hagati y'umugabo bahuye ivyo kuvyara, ivyo gufonda ubuzima atabirimo. Ariko rero ubuzima muri make butangura kuva irya munsi habayeho kubonana hagati y'umugabo n'umugore. None rero n'ubuzima niki? Ni gute umuntu yobaho mu buzima neza? Kugira umuntu abeho mu buzima, nivyo ubuzima buragoye. Uko umuntu agenda arakura, agenda araca mu bihe bigoye. Hari ibihe bimworohereza ndetse hari n'ibihe bitamworohereza. Umuntu mbere yohava yibuka avuga yuko kuba uri umwana nkumbure arivyo bimeze neza. Ariko kandi mwibuke yuko umwana na wenyene arafise ibintu bimugora, kuko umwana arakubitwa, arahungabaniriza ubuzima rimwe na rimwe. Ariko iyo umuntu amaze gukura, hariho bimwe bimwe aca arengana ugasanga vyatorewe umuti. None abahinga batandukanye baravuga yuko ubuzima bugoye, kandi nivyo ubuzima buragoye, kuko uko ubayeho no munsi ejo hari igihe atari gusanga ubayeho. Nkumbure ushobora kuba wipfuza kubaho neza, ariko mu nyuma bikanka yuko ubaho neza. Hari umuririmbyi umwe tumenyereye yitwa Mukombozi, yavuze ati namba ubuzima bugoye bwirekere maze wikoreye ibindi vyoroshe. Ariko nubwo yabivuze nkuko, nta muntu yoreka ubuzima buragoye, dutegerezwa kububamwo uko nyene. Ariko kandi hari ico twokora kugira ubuzima bwacu bube neza. Ico twokora ni giki? Nuko tworaba tukagendera mu vyiza. Igihe cose tukama dukora ikintu cose kiduhesheje agaciro, cotuma tuzobaho neza ndetse n'ubuzima bwacu bukagenda neza. None rero twoyirinde gukina tubuzima, kuko ubuzima n'amazi aseseka ntibayore. Iyo umuntu ashisha amazi hasi ntashobora kuyayora ngo bikunde. Mwese murakoze, mushobora kumererwa neza. Imana ibahezagire. Ni Emmanuel Tuyisenge, ndabipfurije umunsi mwiza. Bye bye.